Sangwa amahoro nshuti mukunzi wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nonyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya gatanu z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone. Gufyonda sabone ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone nta bukoresha YouTube y'igifaransa canke ijambo subscribe nta bukoresha YouTube y'icongereza. Uramanuka munsi y'ino video nyene ugenda ufyondeko hama uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi. No kwibutsa ko tukugezako amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'agateka kazina muntu, mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'amagara y'abantu kumwe n'ibindi bisata bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida Ndayishimiye hatera ivyatsi abarundi bariko bagumura abadandaza kugira nibarihe amakori yashinzwe na OBR. Ntarakugezako iyo nkuru ku buryo buramvuruye ariko womenya ko hari umurundikazi ariko agira ati iyo menya ko nje gushikira mw'ubu buzima bw'abacakara nari kwigumira iwacu kuko nararya nkaryama. Ivyo bivugwa nyene n'umwe mu bigeme aheruka kuja muri Arabia Saudite avuga ko babayeho nabi. Abigeme bajanywe mu bihugu vy'Abarabu gukora ubuzi bwo mu nzu barabandanya gutabaza ko bafashwe nabi iyo bajanywe. Aho bashikizwa bamenyeshwa ko babarundanya hamwe ntibaronswe ivyankenerwa harimwo ivyo kuryamako n'ivyo gufungura. Amakenga akaba ari yose no ku bigeme basanzwe baregeranirijwe hamwe mu gisagara ca Bujumbura bategurwa nabo kugira bazosangeyo abandi. Nabo bakavuga ko bariko bakorwako iterabwoba ko uwuzoheba akazi hazoca ashikira mu mpimba. Abo bigeme n'abakenyezi bamaze gushika mu gihugu ca Arabia Saudite bavuga ko bari mu magorwa kuko aho begeranirijwe barundanye bakiharura mu bihumbi bibiri birenga. Niho barara hakaba ataco bipfuka bafise kandi bakarara hasi hatagira imatera. Ngo abagize amahirwe bakaronswa ikirengeti nico baheza bagasasa. Eka no gufungurirwa si ikirenga kuko babima amazi. Uwuhisemwo amazi ngo ntaronka ico afungura. Abo bigeme n'abakenyezi batakambira leta yabarungitse hampa ntibakurikirane kuva mu gacerere ibumvire impuhwe n'ikigongwe. Bamwe muri abo bigeme baherutse kurungikwa mu gihugu ca Arabia Saudite bakaba bipfuza ubuzima barimwo mu Burundi imbere yuko burira bakajanwa mw'ivyo bihugu vy'Abarabu. Umwe muri abo bigeme yatwiganiye uku: iyo menya ko nje gushikira mw'ubu buzima nk'ubw'abacakara ntari kwigumira iwacu kuko nararya nkaryama. Gusa ubukene bw'amafaranga yo kwikorera imigambi nibwo bwanzanye ino. Uravye ahantu baturunze nawe wohava ukorora amasozi ndabizi. Turya kugihamana, amazi yoyo yo kunywa ntawe ukiyabaza kuko baguhitishamwo hagati y'amazi n'indya ico utoramwo. Twese amazi tuca tuyareka kuko inzara ni mbi. Turakuranwa kuryama naho ne hasi kw'isima. Turaterateranya udutenge twavanye i Burundi tukadusasa maze tukabona kuryama tugasinzira. Urengeje ko umwanya wahawe wo kuryama uza ubona abandi baje kukuvyura ngo ubabise nabo bihengeke. Abandi bigeme barindiririye muri quartier asiatique mu gisagara ca Bujumbura kugira bajanwe gukorera muri Arabia Saudite bamenyesha ko batewe ubwoba n'amakuru baguma bahabwa n'abakenyezi babo baheruka kujanwa muri Arabia Saudite. Abari mu mashirahamwe yabarondeye kugira batwareyo hamenyesha ko uwohirahira agatoroka canke agaheba akazi azoca ajanwa gupfungirwa mu mpimba. Tubamenyeshe ko leta y'u Burundi bicishije ku bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwagiraniye amasezerano na Arabia Saudite mu bijanye no guhana abakozi, akaba hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Umurwi wa mbere w'abigeme n'abakenyezi ukaba waragiye ku mugaragaro ku wa 17 Rusama 2023.
Nayo mu yandi makuru kandi nuko abenegihugu bariko basabwa gukoresha ubuhinga bwa none kugira ibiciro bigabanuke. Ivyo ntivyashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe BBS ritanga amarezo kuri uwu wa kane Myandagaro 2023, mu gihe umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo ugutumatumanako amakuru Leocadia Ndacayisaba yararamutse yagendeye iryo shirahamwe. Intumbero yari iyo kuraba ko uko iryo shirahamwe rikora no kuyaga kucokorwa kugira abenegihugu baronke interineti inyaruka kandi ku giciro ciza. Jeremy Hageringwe yamenyesheje ko kugira igiciro ca interinete kigabanuke ari uko abarundi n'ibisata bitandukanye vyaba ivya leta canke abigenga bokoresha interinete ku bwinshi. Abakoresha interinete babaye benshi ibiciro biragabanuka, babaye bake ikazimba. Uko akaba ariko yavuze umuyobozi mukuru. Nayo ngo kubibaza ko BBS itanga interinete idakwiye ngo ni ukwihenda kuko yo iraranguza hanyuma abaranguye nibo baha iyidakwiye abanywanyi babo. Ubu twebwe interinete dutanga irakwiye mbere ni nk'iyo muri Amerika bakoresha. Abishikirayo bagakoresha iyo tubahaye nibo boshinga intahe. Nihageringwe abandanya atuyagira. N'ikibazo c'ibiciro ngo cobarizwa ahandi hatari muri BBS kuko ngo yo itera imanura. Umushikiranganji wo gutumatumanako amakuru Leocadia Ndacayisaba akaba ashima ukuntu BBS ikora, akayisaba kubandanya ishiramwo inguvu kugira interineti ibandanye irushirize kuboneka ari nziza kandi ku giciro kitavuna, nyinshi ikwire mu makomine no ku mitumba yose y'igihugu. Nayo mu yandi makuru kandi nuko Perezida Evaristo Ndayishimiye asezeranira abarundi ko imbere y'uko uno mwaka uhera abigira ibihangange bazoba basubijwe hasi. Umukuru w'igihugu c'Uburundi asaba abarundi guhaguruka bakamufasha kurwana intambara y'ubutungane n'ubutunzi. Akabasaba kudomako urutoke kuri abo bose bigira ibihangange ntibubahirize amategeko. Perezida Ndayishimiye yabitangaje kuri uwu wa gatatu igihe yaraganutse avuye mu rugendo yahoramwo mu bihugu vy'Uburusiya n'Ubushinwa. Mw'ijambo ryiwe Perezida Evaristo Ndayishimiye akaba yasezeraniye abarundi ko hagiye guhangana n'ako karwi k'abantu kadashika n'ijana. Agasaba abarundi kumufasha kugira igenekerezo rya mbere 2024 rizoshike hatawucigira igihangange. Akemeza ko igihugu cigize iyindi sura muri iyo ntambara mu bijanye n'ubutunzi n'ubutungane. Perezida Ndayishimiye akaba yagabishije abajejwe intwaro bica amatwi ko abazogaba hari abandi mu Barundi bumva umugambi azoca atuma bakabasubirira. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko ikibazo gitanga uburenganzira bwo kwiga mu mashure y'akarorero hari aho catanguye gitevye mu ntara ya Bujumbura. Ni mu ntara y'indero ya meri ya Bujumbura aho abanyeshure biga mu mwaka wa gatandatu w'amashure shingiro babaye muri batatu ba mbere mu bibazo vy'igice ca gatatu bazindutse baja gukora ikibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kwiga mu mashure y'akarorero kuri uwu wa kane Myandagaro 2023. Nk'akarorero muri komine ya Mukaza aho bakoreye ico kibazo mw'ishure rya Stella Matutina ku banyeshuri 208 bari bitezwe abashika 50 barasivye, abandi ndwi biyongeyeko batari ku ntonde. Muri komine Muha naho ico kibazo cakorewe kuri lycée de la Convivialité. Keza Chantari umuyobozi w'indero muri iyo komine akaba ari nawe yarahagarariye ikorwa ry'ico kibazo yatumenyesheje ko ico kibazo cakozwe neza ariko kitatanguye ku mwanya kubera babanje guhamagara abanyeshure kugira ngo barabe abasivye canke abo babaje kuhakorera batari ku ntonde, ariko ngo muri rusange vyagenze neza kuko aho twahashika isaha 7:20 abanyeshure bari bahejeje. Ahandi twagendeye ni kuri lycée SOS aho abanyeshure bo muri komine Ntahangwa bariko bakorera ico kibazo. Hoho ngo ico kibazo catanguye gukorwa isaha 5:20 aho twahashika isaha 8 zirenga gato twasanze abanyeshure bakiriko barakora. Twagerageje kurondera naho nkuriye Gerard umuyobozi w'indero muri iyo komine akaba ari nawe yarahagarariye ikorwa ry'ico kibazo kugira ngo tumenye icatumye ikibazo giteba gukorwa ariko ntiyashimye kuduha amakuru.
Bamwe mu banyeshure twaganiriye bakaba bavuga ko ico kibazo cari coroshe kandi ko bizeye ko bazobitora. Kiretse aho muri komine Ntahangwa, aho abavyeyi bari baherekeje abana babo bari bihebuye, bavuga ko abana babo bazohava bayoberwa kubera bariko bakora bashonje bivanye n'uko batevye gutangura.